Mwakili Prophet. Ndio. Ukuri uba muri jiri biri mu bintu bya mbere bigoye. Batanguye n'abantu benshi cyane, ni kuvuga tugeze muri finale ubu uri gutora umwiza mu beza biragoye kandi akaza kugira ubutsinzi. Cyangwa cyangwa ubutsinzwe nibatsindaho ikimenyetso cy'ino competition yateguwe n'umukozi w'Imana nye hariho next birabandanya kandi na opportunity birashaka gutsinda uno munsi ubwo imodoka itazotsindira umwe muri abo bari ngaho inyuma. Rero igikorwa kirabandanya. Amashi menshi gose kuri Dior. Dior rero aronka amashurwe meza amacata. Amashurwe ari akompanye na envelope mugira mubone ngaha. Bamamitse nk'umumisi rero. Umumisi umuhungu wamwita gute? Misa no Mr. Wala. Berekane neza ayo mafaranga bayahinduriza kuri Jakote wibuke aka n'agashimo k'intango icyo twagomba ko mubona mwakibonye mabundi urukundo bagaragaje iyo umwe yatsinze ubakomera amashyi kwanza urumva ko Yesu yatsinze kubwabo. Uyu munsi rero atsindiye ibi ngoma ndabereke hama ibikurikira bose bazokorerwa indirimbo. Wala. Dior no musi tunwera. Nimumurare kumugono. Amaze kwitwa millionaire, none se millionaire gaye. Ego. Nuko. Reka dore abajiri barambe muze gufotozanya na Dior ngwe. Agafoto. Uwa mbere yitwa Cedric prophets of Jesus, Joshua, n'amashimeshi aduga hano kuri sene kugira ngo akore igikorwa gikurikira. Ndabona Mary Grace afishurwe baregera buhoro wararamutsa jiri Kumengo ni muhagurutse kugira ngo dukomere Imana amashyi kubwo wabaye wangu. Babivuze hatsinda babiri hagatsinda umwe. Abo twabanye mu ntango muri jiri twari turi kumwe na Nikuta, twari turi kumwe na Edi na Manase. Byaraboneka ko bano bantu kuva mu ntango barashobora kubona aho bariko barajya. Ariko kandi munyemerere dukomere Imana amashyi kubwa David Victoria team ayo mashini make. Iki nico gicapo kizima aho abakuze baba abajije ku bariko barakura, kuko inyota yacu ni guhagurutsa abahagurutse bubahe abari basanzwe bahari. Amashimesha ari kuri Akelos, amashakwire ayo mashini make. Uyu munsi rero tutarize kunyegeza kuko mwabibonye nawe nyene aratsindiye ino envelope iri ngaha. Amashimesha ari ku Mana. Profeti yapengwa amashimesha ari ku Mana. Ayo mashini niko mwayakomeye Imana kabisa.
menshi kumana, amashi menshi. Mu mwanya bagiye gufata amafoto, tugiye guhimbaza gato turirimbira Imana. Munyemerere dukomere Imana amashi ku bwa Sherife niwe yatangiye kubakurikirana kuva mu ntango ari hajya maître ingénieur conseil wa ministre ninde atabizi yaravyirirwamo yarabikoreramo. Munyemerere mpamagare umugwi wose wateguye ivyuzuye aho bari muraza kubabona. Sherife arashobora kuza, Higo arashobora kuza, Starboy yarimo, hariho Christian Save, harimo Kevin. Munyemerere mukomere murashobora kuza ngaho. Aba nibo bari mu manama bariko barakora kino gikorwa kugira ngo tubare gutunganya neza kino gikorwa. Abaganya bose baze. Ubundi yatsinze Dior arihe. Mumfashe dukomere Imana amashi ku gikorwa kiza cy'abana. Aba rero twarabanye muri biro igihe twavuze ino ndoto, nta numwe yabonye ko ari ibintu bigoye, ariko irigoye n'ivyo Imana ishobora gushitsa. Uyu munsi turabonye ingabire, uyu munsi turabonye kugira neza kw'Imana. Kubera ko umwanya utaza kunyemerera kuko tuvuye ngaha tugomba duheza gigwe. Bien sûr ababikoze bari ngaha. Twarabanye na Bigi kuva mu nama ya mbere, turi muri vya arambwira ngo bino bintu ni vyiza ariko ni vyinshi cyane prophet. Gusa ndakwizeye wowe ukora ibintu vyinshi cyane. Uyu munsi ya ndoto igiye ahabona, ingabire murazibonye. Bano bantu bababwiye uzotsindira imodoka n'umwe muri aba 14 birumvikana. Munyemerere rero ndabatangarize abantu ndwi bazohiganirwa n'ijya modoka. Ijya modoka izohiganirwa abaririmbyi bamaze gukonfirma, kirese yawe uza gukonfirma mu ijoro. Ariko wa mbere mukwiye gutora mu bantu bazotsindira ijya modoka ni Pastor Lopez. Uwa kabiri ari bazohiganirwa imodoka n'uyunga the biggest big Zoe. Ayo mase ari wakana. Uwa gatatu azohiganirwa imodoka ni Alvera Muhimbare. Uwa kane mu bazohiganirwa imodoka n'umuntu ariko araduga cyane Gitega. Elvis Gitega sinzi ko aringa arashobora kuza. Twanezero cyane kumubona arashoboye kuza. Ari mu bantu bazohiganirwa imodoka. Uwa gatanu uyu muntu baramutora cyane kuri Facebook, turacyarondera ibiko biraba. Uwa gatanu bazohiganirwa imodoka ni Yannick Ulta. Uwundi azohiganirwa Yannick muramuzi ahimbaza Imana mu kanya. Uwundi azohiganirwa imodoka hariho TNC yari yandikishije. Abandi bamaze gukonfirma bazohiganirwa imodoka. Abantu batarakonfirma ntitubavuze uyu munsi. Abandi bazohiganirwa muri iyo modoka ni Victoria's team. Rero munyumvirize neza, amanota y'imodoka agabuwe kune. Amanota ya mbere ni mwebwe ku marezo sosio. Amanota ya kabiri nama envelope azotangwa ku bapastori nibo bazohitamo ukwi imodoka. Iyo ni 25% ya kabiri. 25% ya gatatu abaririmbyi bazotora ukwabo. Abaririmbyi aba 14 bazobarimo peut-être, ariko nabandi basanzwe bari muri competition bazotora hagati yabo. Hama 25 ya nyuma kugira ngo nibahave basanga bari muri equilibre bose bangana, izotora jiri. Iyo jiri muzoyimenya le 27 ukwezi kw'icenda. Irya modoka ni marengana muyifotozeko, iri hajya umwe azoba yitahanye. Reka kugira ngo ditove dutwara umwanya twinjire mwanya mwiza wo guhimbaza. Amashimwe cyane kuri Yesu yatsinze. Imana ibahezagire. Shalom.